Lionel yaje imbere ya Fanny Lavine ati imbere ya Amede tuko tuvuga ukuri abamenyesha makuru bo musi bamaze kumusaba ikiganiro aho urabishura ngo narahagaritse gukora ibiganiro nzobibabarira ninagaruka mu biganiro utuntu tutu groupe bagize ngo nakatari muri twebwe tumushigikira kandi burya ivyo bintu sinabisanze muri imbere yuko onkera mutoni ndamubandanyiriza ko gatoyi ngira mbaze bano bantu igitsina gore kuko je narabajije abantu bari muri service kanaka barambarira ati twebwe yari ku rutonde cyo namubaza ati none kubera kino rero minasi mwace mu mwicari kari inyuma Lionel yatanguye ahura nande na Mr Sami baraheze bararondera Amede avuga ati reka tumurondere kamikazi hamwe n'uno mwigeme wacu mu diaspora yaravuye hanze murazi neze yuko abafana baciye ubwenge izi none rega agatwiko abantu bose nasanze burya bakunda gutwika pe barakunda gutwika Yeah. 1 2 check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anna Share 257. Anna Share 257. Anna Share 257. Yeah, wagwan. Yo, wagwan. Salama bro. Ebana alhamdulillah nashima Yesu Kristo. Meze neza ariko? Eban, I'm good man. Ebana mzee. I'm good man. Abakunzi ba Anna Share. Abakunzi ba Anna Share. We coming back. Cyane gose man. Muri Edonia chukwa kunyene hahandi. Twagarutse. N'izindi nguvu shasha. Twagarutse bavyumve bro. Siko? Mora nibaza ko ari abantu bagerageza kuturoga bikanga. Bakubari ngo Imana ibirimo. Sasa. Ariko meze neza ariko. Tembandanya kumigwa. Wanayakumigwa. Man, je ndashima Imana meze neza. Sha, nta namwe ntonekara kweri. Ego. Nta hamwe ntonekara. Ohe mu muka w'abazima bisaba yuko ubushima Imana. Ariko tunashimira n'abantu benshi. Bariko baradukurikira ndaza ahantu bari. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ibihe vyose. Arakantu mara niyumvira. Ego. Ibaze jewe ko ta modoka mfise. Ego. Mugabo nurira imodoka misi yose. Ibaze wallahi. Wewe wumva ico kintu. Nta modoka mfise. Ariko mugabo misi yose nurira imodoka. Wibaze ico kintu man. Urumva ubwo buntu bw'Imana. Ego. Kuba mpema n'umwuka w'abazima nkashobora kuvuga abantu bakumva. Nibindi bintu bitagira igiciro. Cyane gose. Reka dushimire abantu bariko baradukurikirana bari ku migabane itandukanye y'isi. Ego. Hari abari Arabie Saoudite. Cyane. Omani, South Africa, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, ni henshi n'ahandi hantu hese. Abenshi batwandikira hari abari muri USA, hari abari muri Belgique, France, Canada. Tunabaramutse cyane mumve neza yuko ari iteka ridasanzwe bro ko barahisemo Anna Share umuryango wagutse cyane. Mumve neza yuko tubishimira gose. Ego bro. Tuba turi kumwe na DH Telecom. Ego. Tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar. Ego. Aho Bartender Bar ibarizwa mu Kabondo Avenue Ganza numero 2. Ego. Bagufitiye ama service menshi atandukanye. Ni service z'akabare ariko hari ibinyobwa byinshi bitandukanye, injabuka canke indundi ziwacu. Izo zose uzisanga hajya muri Bartender Bar. Ukeneye gusohoka ukagira soirée nziza. Ico kibanza cyonyine. N'umukunzi wawe urashobora kwigendera hajya ugasohoka mukaryoherwa. Mu gikoni hameze neza. Eba ni kubaka umubiri kuko twarabonye n'amakomantere y'abantu batubarira ati twarahagendeye twariboneye ivyiza mbarumva neza yuko ari muri kura dukurikirana ahantu hose uri
urashobora kuhashika iri mu Kabondo neza neza mu gisagara ca Bujumbura ego ubona neza yuko ni kibanza kimeze neza ariko tunashimira cyane na Big Boss Willy kuba yari yumviye kuduha support tunashimira cyane n'aba boss basanzwe batwara DH Telecom kuva hejuru gushika hasi wumva neza yuko tububaha cyane kuko ni ikintu c'akamaro n'ikindi kintu badukoreye natwe tuvuga ati bituma tugaruka easy kuri zino micro tukavuga ati reka tubahe imiriro igiye itandukanye kabisa DH Telecom bobo ivyo basanzwe bakora reka mu bikurikirane muri aka ka video ce tugaruka dutangura ikiganiro cacu nyezina mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059. Change kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Nibaza ko bahejeje kubona ibikorerwa muri DH Telecom ni byinshi cyane. Ni byinshi bagende biture rero ibahe amaservice agiye atandukanye nkuko bavyumvise bro. Ego. No musi turinjira mu kiganiro cacu gutya. Ego. Turaza kuvuga cyane ku bakinyi ba filme nkuko bisanzwe arico gisata twahisemwo guha ikibanza kinini gusumba ibindi byose. Ego. Hari umuntu yitwa Lionel Ego. Umulegend wacu mu gisata ca filme. Beni Ndavyi. Afise fondation yitwa Beni Ndavyi. Ego. Turafise kandi na Remy Nice. Remy Nice afise na company yitwa Remy Nice Company. Remy Nice Company. Ego. Aho na Remy Nice washaka afise film iri kiraca. Ego. Ku rubuga rwa Remy Nice Company. Ego. Iyo film nayo sindi yitwa 666. Ego. Aba bantu babiri rero uko biri kose biraboneka ko ari abakozi. Ego. Mu gisata ca film. Ego. Hambavu yo kuba abakozi ikindi kintu kiboneka nuko ata support nini y'abafise. Ego. Haba mu ba promoters. Ego. Haba no mu bo basanzwe basangiye umwuga mu gisata ca film bro. Gose. Rero turibaza ati aba bantu mbega kubera iki badashigikiwe nk'abandi, kubera iki ibikorwa byabo bitari hejuru nk'abandi, mu gihe dusanzwe tubona ko bari mu kazi, mu gihe dusanzwe tubazi ko ibintu byinshi bakoze bitandukanye muri kino gisata ca film. Ego. Uraza kutufasha rero gusesangura ubuligend bwabo Ego. ndetse n'impamvu buba badashigikiwe. Ego. Ijambo ni gwa bro. Urakoze cyane bro. Siko hari ibintu ngatugira tuyagiye ko imbere yuko dutangura ikiganiro ngira manze mvuge neza yuko twe kuri Anashare turiyo kugira tuze turavuga ibintu nivyo izi bakubare neza ukuri kurababaza bro. Siko ego twe turashobora kwicara ngaha tukavuga ikintu kandi ugasanga ico kintu kwikomeretsa naka ariko umenye neza yuko ico kintu tutakivuze kugwara ingwara zizoguma zigwira bro. Ntikizokira man. Siko ego urakuze cyane kuvuga bano bagabo babiri Lionel hamwe na Remy Nice bro. Tuvyemeranye bino bintu tugira tuvugira ngaha kuri Anashare ndakene neza yuko baze kumviriza neza yuko igituma tuko turabivugako ndemeze neza yuko Lionel bino bintu vya cinema bro abimaze nk'igihe kinini man. Lionel ni umwe mu bantu mu bajene bagira kuri batatu bigize kubafatanya urugendo kandi runini ya cyane aho neza yuko bari kumwe kuva na kera cyane. Reka negarukire kuri Amedeman Irakiza hamwe na Mr Sami bro n'abantu
n'abantu bagendanye na Lionel bro siko kuva kera bakiri n'abanyeshuri biga secondaire bro bamwe bako bararangiza za secondaire abandi bakora cyo mu university ego siko ni bimwe mu bintu nagiye mbona cyane amateka ya Lionel ndavuga ati neza bino bintu nzoza tubiyage ko kuko naragiye mbona yuko hari abantu bamwe bari muri cinema bashira imbere ubujyajya natwe rero ubwo bujyajya turakeneye yuko tuvura ubwo bujyajya bukava bro siko hari utuntu tw'utugroupe bagize urakoze cyane izi utuntu amatimu utuntu tw'utugroupe bagize ngo nakatari muri twebwe tumushigikira kandi burya ivyo bintu sinabisanze muri ntuze biri muri industry yose man n'imiziki nuko bimeze n'imiziki usanga hariho utuntu tw'utugroupe bavuze ngo ngo nakatari muri twebwe nta biteramo tumuha nakatari muri twebwe tumushigikira naragiye ndabigaruka ko cyane izi ngira mvuge kino kintu abariko dukurikirana mamba barire siko canke abo vyega bro kuko jewe sindi ngaha imbere kuri kamihango tugo turaza kwipendekeza ku kintu kandi tubone nzi yuko biko birapfa siko kabisa ngo tujyajyane bro Lionel numwe mu ba legend numwe igihe ca Amedeman irakiza hamwe na Mr Sami bro Lionel yari mu director wa Amedeman iyi ni breaking news benshi bakabaza igihe Amede yakina siko Lionel yatanguye ahura nande na Mr Sami baraheze bararondera Amede avuga ati reka tumurondere tusohora cinema hama tuyandike hama Amede tumudirecting yari Lionel yari director wa Amede bro iyi ni breaking news benshi batari bazi man siko aho nagiye ndondere n'amakuru menshi navuga ati je bino bintu bisigura ko Lionel arasumba experience yo kudirectinga Amede ya bien sûr birumvikana bro birumvikana naho haza abafana ngaha izi kino kiganiro tugira tubone babafana nabo bafana bahenda abantu babo siko kabisa babafana bahenda abantu babo baca baza muri commentaire ngo ngurumva ngo ivyo bintu wavuze ngurumva ngo ivyo bintu wavuze bro nimbuze ikintu ca mbere izi umufana arashobora kukuyovya ivyo tuvyemeranye umufana arashobora kugutakaza mu nzira bro kabisa yego siko Lionel guca bafatana ari batatu bro arabashinga naye bagera kuri batatu Lionel Amedeman irakiza na Mr Sami baca baragira timu yabo yakorera neza mu gisigara ca Bujumbura neza mu Ngagara bro siko bakorera mu Ngagara aho neza yuko Lionel yari bafisemwo uburambe bro muri bintu vya cinema ariko ikintu tugaruke ko Lionel batanguye kwibaza neza yuko Lionel ari umuntu yazamuwe na Fanny Lavin kuko baciye batangura kumubona hehe muri Truafa siko benshi baca bibaza ngo neza yuko Lionel akafashwa na Fanny ariko bumve kino kintu Lionel yaje imbere ya Fanny Lavin imbere ya Amede tuko tuvuga ukuri tuko tuvuga ibintu si bya bintu tuko turifondera kuko twebwe nta muntu numwe twanka izi siko nta muntu numwe tuja mu mugongo wiwe kuko iyo utari mu kazi iyo utari kurakora turaza ngaha tukabivuga bro ariko ikintu kirangaza abantu bo muri industry izi iyo atari karakora ukaza kumutera roketi kanaka kugira umushyire mu mwandiko aca bibona ukundi ejo hari n'umufana yambadije akarambaza ati ngo bajye abantu bamuvuga omega muracana uwaka namubariye ati twebwe nta bifu nimwe dufitaniye n'aba bantu bacu bro gusa hari igihe bo bafitaniye bifu natwe hari igihe bavyegereza umutima siko hari igihe bavyegereza umutima ariko siko byari bikwiye kumenya bumve neza yuko industry kugira izikomere idugi cyane yizi tuzogume tuvuga ibintu vyera de oya tutavuze none mbega ibintu twoba turiko turafasha turiko tuvuga ibintu bigenda neza gusa ushaka tuzojane ndakujyaje ushaka tuzojane ngo menda kujyajya ngurarenze kandi utarenze bro siko mumereze yuko Lionel ngira ngaruke no kubafana bacu bro abafana ba cinema y'u Burundi tugabanye kuza turafana izina dufana igikugwa cy'umuntu Lionel arashobora gusohora isinema yiwe bro mu masaha abiri ugasanga ifise ama views nk'ijana mugahinda rimwe nico kimwe na gaposha amasaha abiri bro cyangwa amasaha 3 nawe wamenye kuko narigeze kuba mbona hariho ni cinema yigeze gukwiza amasaha nka 15 ifise amaviews amajana 3 isinema yiwe yitanze bro yashizemo imitahe nitwe yuko ngo ari mu legend ya directinze abandi
yatanze amasene menshi agiye atandukanye ariko izi ngira ngaruka kuri kino kintu abantu Lionel ahora akinisha muri sinema mbega namwe bwe muramuha umufasha partage kuri sinema ziwe ndibaza ntibabikora nibaza ko batabikora izi biratangaje cyane naragiye mbona hariyo ni sinema gira dusohorere irimo ba Izo Chris irimo abantu benshi bagiye batandukanye izi siko ariko bizontangaza ubonye sinema ikubise squata kandi bitwa yuko irimo bahitinze mwebwe abikoceje akababari ati twebwe ndakeneza yuko muza muri sinema yiwanje kandi ndazineza yuko mufise izina mufise ijwi rishika kure bro hama ndabazanye mu sinema yiwanje nizeye neza yuko mwebwe muzomfasha support yo gushikana igikorwa kure cyane ngira ngaruka kuri buno bujyajya bw'aba bantu rero izi bano bantu bakinana amasinema kandi bajyajyana arakinishije isinema y'abahitinzi ariko ugasanga isinema bro ikubise squatter nta n'amaviews igihumbi rose ukacumba ari yuko ngo muko murakundana Lionel vyumve neza yuko no mu legend ariko na support afise haba kuri aba promoters haba kuri aba bantu babanditse n'abamenyesha makuru cyangwa abantu benshi bagiye utandukanye tumusupporting kuko Lionel yabijemo kuva kera aba muko murabona runo rwaruka muko murabona bro hari menshi yaciriye inzira ya directinze bro kabisa yafashije wavuze ku kintu tugenda dufatanye ikintu cha Remy Nice Remy Nice tuvyemeranye n'umuhitinzi Remy Nice ariko Remy Nice na support afise mu gihugu cyacu Burundi ivyo tuvyemeranye kabisa Remy Nice ari kokura akagenda mu ntara hagati mu ntara ya Gitega bro mu ntara ya Ngozi agiye gukina amasinema ariko tugiye kuraba isinema ziwe uraza gusanga isinema ziwe ata support zifise bisigura neza yuko mwebwe nyene aba bantu b'amakinyi b'amasinema barafise bwabo barafise bya bintu byabo bonaka atabonetse muri cya kimanza cyo gusangira nabo ngo dushobora kumufasha ni makamuze gusangira bro ni makamuze kugira iki bino bintu izi ndakeneze yuko tugeze aho hantu bamutanga karoro kuri Soro uribuka izi kiganiro twakoranye na Soro yavuze ati jewe gundo sinakubeshe bro ati jewe ziyarigara zo kugenda gusangira je na mahera mbuzi yo kwigurira ariko ndafise ibintu jewe bintwara umwanya atari bijya bintu byo kugenda gusangira atari ibintu by'akamaro tugiye kuyagamo siko ariko kacunangaza ngacanangaza neza yuko Remy Nice arasohoye ikintu cy'igikorwa kandi sindamusiga bro ariko koye arazanye uburyo nta manager afise siko nta manager afise siko kabisa bino bintu izi barashobora kwibaza neza yuko kuri anashya tuko tuvugira abantu ngo twayaze Imana niyo cabona ngira mvuga ijambo nga Remy Nice nta musi numwe turigira twicarana duhurira kuri telefone tugahurira mu makonference tugahurira mu lancement officiel kabisa bumve neza yuko twe tuvuga ibintu izi tuba twararondeye siko hari umunsi ngira mvuge kino kintu higeze gutegurwa conference lancement officiel y'inama kanaka yabereye muri maire haya muri mairie siko muri mairie yo mu gisagara cya Bujumbura izi Remy Nice agaciro yahawe najewe naricaye ndavuga ati bino bintu bano bakinyi b'amasinema barakwiye kwicara bakiga uramaze kubona izi umukinyi w'amasinema neza yuko uzi neza yuko afise akanyarigabo experience muri bintu byo gukina amasinema abasekirite bakaci bamwicare kari inyuma mu bafana bro aje muri lancement officiel aje gushigikira umugenzi w'umukinyi w'amasinema ariko bakaci bamwicare kari inyuma mu bafana bro abandi bakinyi w'amasinema bicaye hari imbere cyane yari invite yari umu invite kuko je narabajije abantu bari muri service kanaka barambarira ati twebwe yari ku rutonde cyane mubaza ati none kubera ikintu Remy Nice mwace mu mwicare kari inyuma kandi muzi neza yuko abakinyi w'amasinema nta nakima nyinshi yaciye atwenga bisigura neza yuko izi bino bintu by'amakinyi w'amasinema arashobora kugutumira muri lancement officiel y'insinema yiwe atarukunda gufitiye yego kugira ngo gusaheze ibwiritswa atanu umwanya nagufitiye ni sinema ziwo wataneza narahaba bro siko izi gushikino saha hari abantu je no baza ubunyene no babaza ati isinema ya Remy Nice muramaze kuyiraba babagenzi bo bakina amasinema ndemeze neza yuko ayo namwe makuru nagiye ndonka muri Remy Nice company
hari n'abakinyi b'amasinema batigera bikoza ni sinema za Remy Nice kandi tuvyemeranya amaze n'igihe kinini aho rakinisha babavyeyi bava muri ninde bava hariya bava Igitega izi Igitega bava Igitega izi mu Giheta ariko nkaca ntangazwa neza yuko bino bintu vy'aba bantu burya Remy akoresha n'abakinyi bafise amazina bro cyane urinze ukoresha Mr Khan man cyane ukoresha Angeli man cyane ariko support y'aba bantu bro kandi bino bintu nza kubitakura abantu ku bantu bagiye batanzwanye haba ku bakinyi b'amasinema bagenzi biwe haba n'abantu bantu baba YouTuber cyangwa abantu bantu baba promoters babanditsi n'abamenyesha makuru ni gute uri mu promoters ni gute uri mu YouTuber ufise ijwi rigera kure izi ukaca ugomba kuja mu matimu y'abantu kanaka wamara kuja mu matimu y'abantu kanaka bakaca bakobrije ati ntuzukoresha ikiganiro naka ntuzumuvuge twe kuri Anashia General birahiye izi Imana niyo cabona jewe ntuzonyobrije kuvuga umuntu kana ngo kutavuga umuntu kanaka kuvuga bimyakazi go kubera twakoreye ikiganiro kubera ko twamuvuze tukuri Anashia kubera ko yasherinze n'ikiganiro cacu twuwo mutima nta nuwo tunafise bro twebwe twaje kugira dufashe bino bintu by'abana b'igihugu ariko barakora Remy Nice na Lionel mwumve neza yuko agahinda bafise gategwa na mwebwe nyene muri industry abakinyi b'amasinema cyangwa aba promoters cyangwa aba YouTuber cyangwa abanditsi n'abamenyesha makuru nta support mwigira mubaha ariko twe kuri Anashia Lionel n'umugenzi Remy Nice n'umugenzi tuzoza tubavuge kuko bako barakora hari ikindi uwundi muntu twogaruka ko yitwa Ornella Mutoni wo muri Team Move Mutoni Ornella family bivugwa neza yuko agiye kugaruka yuko yoba agiye kugaruka inyuma igihe tutariko turabona ibikorwa vyiwe twaheruka kubona ibikorwa vyiwe muri Save the Date shari haize igihe kinini Mutoni atari karagaragara vyataye igihe kinini kweri sigito igaruka giye uribona gute igaruka giwe urakoze cyane igiye kuza mugabo ritaraba nigari twagize umubonano n'abantu bamwe bagiye batsanzukanye ubona neza yuko bari baduze neza mu ntare ya Gitega bagiye gushutinga isinema ya Ornella Mutoni kubera kibasigaye bakunda mu ntara ya Gitega izi ndakene neza yuko aho hantu uraza kuhantwara aho hantu uraza kuhantwara gace tubikurikirana impamvu basigaye baduka uraza kuhantwara cyane benshi bumva ngo Gitega Rumonge izi hari ikintu imbere yuko Ornella Mutoni ndamubandanyiriza ko gatoyi ngira mbaze bano bantu igitsina gore hariho izina kanaka ni n'umwana ni n'umukobwa ariko arahitinga muri kino gihe ariko hari n'abamenyesha makuru benshi bamaze imisi bakora mwidogera ariko si uwo twigeze kuvuga nuwo tukugira mvugire ngaha nyene gusa sinza kumuvuga izina uyu mukobwa abamenyesha makuru bamusaba bose ikiganiro umukobwa wa umwana ndamwitwa umwana bro atari Ornella Mutoni kuko Ornella Mutoni arafise experience muri abimaze mu gihe kinini basi kitari kinini yaje byatari ariko afisemo etape kanaka level kanaka ngira mbaze uyu mukobwa araza kwiyumva izi imbere ko tubandanya kuri Ornella Mutoni abamenyesha makuru bo musi bamaze kumusaba ikiganiro aho urabishura ngo narahagaritse gukora ibiganiro nzobibabarira ninagaruka mu biganiro nibaza ati muri kino gihe abaza kumwumva baraza kumwumva kanatsinda igituma navuze yuko ari umwana akagaragara mu sinema imwe gusa mu gihugu cyacu Burundi ni sinema imwe kandi iyo sinema imwe niyo ari karagaragaramo bishobora kuba ari abantu bakorana bamwoblija kugira yishura abamenyesha makuru ko canke bakamuhitiramo amamedia kuri akibiganiro uwo ninde sinamuvuze mu izina arafise manager
kuko ivyo byose twoca tubishinja manager wiwe iki gituma nakubari ati ya kuko regariyo ari gihe usanga umusani atitwara canke umusinesta atitwara akavuga ati management yanje rero burya ntiyemera ko nkora ibiganiro vyinshi bivanye kumvo izi nizi rero abo bantu bose basaba ibiganiro ntibishoboka urakuze cyane cyangwa ugasanga no kuvyimba umutwe kwiwe ugasanga nta manager afise nta management afise mugabo akavuga ati je nta biganiro je ndi brand kaze ivyo narimwo sina management wumve neza yuko nabafatanya bikogwa siko ariko turaza guha commentaire abafana uyo muntu benshi ibiganiro narabihevye ibiganiro narabihagaritse kandi kanatsinda kakinisi nabivuze izi akagaragara mu sinema imwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi isinema imwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ngira mbaza kino kintu nivyo murashobora kugaragara muri sinema kanaka iranonsa ama viewers menshi cyangwa uri kurakorana n'umuntu kanaka bro ukaca vyimba umutwe ukaca wigira bisho ukaca wigira kumenga urarenza bro siko ukaca wigira kumengo uri wa wundi muntu bro siko umuntu je namankunda muco yambari ati jewe nagiye kuri media kwidandaza mbega sinema yiwanje yorabwa bigenze gute urumva baciye ubwenge izi ariko uwo mukobwa yizi ndaza kumukubarira behind maze kumwikeye ni happy ni happy okay twigarukira kwa Mutoni Mutoni yagarutse ariko Mutoni aragarutse tunamushigikire cyane kuko ndemeza neza yuko izi Ongera Mutoni aka Mof ari umwe mu bigeme ata support yari afise kandi ari umwe mu bigeme yagiye akinisha bahitinzi benshi ari umwe mu bigeme yagize base mu gihugu cyacu Burundi muri sinema bino bintu izi tubishire kakadomo nta muntu muri sinema mu vyumve nta muntu muri sinema arazana base nk'iyo Ongera Mutoni yakoze ya save the date naki arashobora kuba yarazanye ya wa mutama ariko nujya mutama nta n'igihe cageze kuko basimbize bavuze babikaguye batangura gupostinga yuko ari umukarani yikorera imizigo hariya bitege mbe yari bitege siko ariko Ongera Mutoni yazanye base abantu bose byabayobeye abantu bose bari bazi neza yuko ari ubugeni bro ari bazi yuko ari urubanza ruzobana Izo Chris siko tumushigikire Ongera Mutoni aragarutse muri sinema kandi burya barakunda vyanyavye sinzi barakundana vyanyavye kwera barakundana je nibaza ko mwirya misi bakundana ne utegura ibintu nkabirya ukabifiringa nka kurya mudakunda agusa barakundana we ntubona nakiwa nabitege yuko batabifiringa nivyo batabifiringa neza nivyo ari ibintu izi ari ibintu ushobora gukinira imbere y'abafana siko ariko abafana nukurondera Izo Chris canke Ornera ego umunsi wa muronse muri Top Talent ego ico kibazo ntikizobura urabona ivyo yagiye mugira bijya ivyo ni kuravuga izi ivyo ni kuravuga izi barigeze kuba ngo ari bamwe no kuvuga iki barabanye barigeze kuba bahuje imitima imbere yuko Izo Chris afatana na Skyla wahe umusheri wa Izo Chris ni wa undi wari wavuze ubuheze ngo ari hanze ni Skyla yitwa Skyla bro ariko sinza kuvuga igihugu arimo ariko mumve neza yuko abafana baraciye ubwenge umufana ntuzomuzanira kuri amukinira base ngo y'urukundo guca ugomba kumukina mu mutwe byatari ariko gukunda nayo izimba numva umengo ahubwo ni vyiza cyane ariko ivyo navyo ari gihe vyica akazi ngira ngaruke kuri kino kintu ari gihe vyica akazi ngira ngaruke kuri kino kintu ntuze Mr. Kani gihe mukoranye ikiganiro ntiyavuze ati bibaze nk'ubu dukinanye n'umuntu dukundana ego tugaca duhebana film itara ego
urazizi Mutoni na izo urazizi urazizi idahetse hari ibintu muri sinema ngaha nivyo gukundana ntitubigiyemo byatari ariko bumve neza yuko hari ibintu vyica kariyere y'umuntu siko no munsi Amedemani Rakiza dufate yuko aciyinjira mu rukundo na Mimi Mireille wumve neza yuko muri abo bantu bagera kuri babiri hari umuntu azoferinga muri abantu babiri hariho umuntu ziyambaraga ariko arakinisha muri sinema zizohera kuko bamaze kwinjira muri sinema bakaca bafatana umva iyo uri mu rukundo umenya yuko ikintu cyose uri kurakora ego kigabanuka ego ingufu ziragabanuka ego cyane gose wowe gundo si uri mu rukundo vya vrai umenye ko gutanga ibiganiro biragabanuka sigara ndakurondera gundo dukore content cyane gose man cyangwa no musi sindi motive kweri wibaze ko ugasanga wifitiye gahunda n'umukunzi wawe ugasanga biragoye gufatanya urukundo nibi binaka kazi kacu ka art abasingo tubaramutsa cyane abasingo bahisemo nka twe n'ibintu bigoye ukora cyane ibiganiro ego uri mu rukundo bikage worogokura inspiration oya sinibaza kweri sinibaza kandi cigituma izi ndibaza neza yuko no munsi urashobora kubukira ukakinisha mu kinyoma sinema ugasanga muko murasohokana siko ujya mu kinyoma sinema ujya mukobwa urazi iyo yakubari ati je nkeneye kuba umukinya ari principe umu actrice ni lazima umushireho siko ni lazima umushireho kubera muri mu rukundo ariko urabona unabiravye urabona neza yuko rujya ruhara umuhayi ijya sen umuhayi canke script si yiwiwe ariko ukavyemera kubikora ngo yuko muri mu rukundo siko bumve neza yuko bino bintu birashobora gutakaza uburyohe bw'ikintu kanaka bw'akazi izi siko no musi urashobora kuba uri kurakora ariko ejo ugasanga wagiye mu rukundo n'umuntu kanaka uwo mukobwa urazi yuko vyamo vyasambuye amatimu ndagwe nk'akarorero hari timu ngaha zishika kuri zibiri ngira mvuge baraza kwiyumva siko izo timu zigera kuri zibiri ngira mvuge zarigeze kuba zisambuka siko hari timu zigera kuri zibiri zigeze gusambuka mu gihugu cyacu Burundi mu gisata cya sinema kubera ivyo bintu by'inkundo izi iyahe ni yahe sinza kuzivuga ariko vuba cyane tugiye kuza turabashirana habona kugira nanye bakire izi iyo timu zigera kuri zibiri kumwe zasambutse umudirector yakundanye n'umukobwa akundana n'umukobwa amaze gukundana n'uwo mukobwa araheza uwo mukobwa ari mu actrice wo muri yo sinema siko uyo mukobwa yo brija director ngo unakasi namukeneye muri team nakasi namukeneye muri shooting ngo kubera dufise ico dupfa vyaheza iyo timu igiye he ibaze kuba ufise sinema kanaka waramukinishije Mimi Mireille umuntu kanaka ngo ni kubera muri mu rukundo akaca kobrija ngo kumukuremo Mimi Mireille kandi sinema episode ya mbere yaramaze gusohoka akaca kobrija ngo nuko mukundana akaca kubarira ngo ujya indi episode ngo nisindamukeneye Mimi ngo iga ukungene ngo bigira kugira ngo acavamwo ngo kubera Mimi niduhuza wa mu director nako akaca twagana amaranga mutima ivyo bintu byanyu mwigira mwe nibiki bakaca bitwaza amaranga mutima ngo urumva ngo ni sheri yambwiye director akaca mukurayo ariko izi mukurangitse kano kantu bumve neza yuko Ondera Mutuna aragarutse ba isinema bakiniye neza mu ntare ya Gitega cyo muri wa mwandiko izi nivyo nagomba mvuge ati twari twavuze yuko abakinyi benshi basigaye biharaje kuduga mu ntara hagati Gitega Rumonge Ngozi izo ntara zitatu kugeza ubu zimenyerewe kudugwamwo n'aba bakinyi gukinira bagiye gushutingirayo
ivyo rero twaragiye kubiraba dusanga biva ku kubura ibibanza vyiza ngahi Bujumbura. Ego. Urya aka kantu mengo twari twakavuze mu kindi kiganiro. Twarigeze kugacisha ko. Twaragacishije ko ego. Sasa usanga ibibanza vyo ngaha ego bizimvye amafaranga menshi. Ego. Ugasanga hamwe na hamwe barabibima. Ego. Ugasanga ahandi naho biragoye barabagoye. Ego. Kugira ngo bakorere muri ivyo bibanza rero abakinyi bafise imyidogo myinshi. Ego. Iyo myidogo bagaca bavuga ati okay, reka dukoreshe plan B. Plan B niyo kuja hehe ruguru. Kuko baca basanga ruguru ivyo bibanza ntibabagoye cyane. Ivyo bibanza ego naho bagerageje kubasaba amahera babasavye amahera basi atavuna sico kimwe no ngayi Bujumbura. Ugaca usanga rero amasinema yose bagiye kwikinira Igitega, bagiye kwikinira mu Rumonge, bagiye kwikinira Ingozi. Ego. Ivyo urabibona gute aba bagwiza tunga bokora iki kugira ngo baterere mu gisata ca filme na cyane cyane kuri ibi bintu vy'ama location. Ego. Hari kintu izi ngira manze garukeko. Ngira mvuge umuntu araho yigeze kundondera kandi umugwiza tunga mu gice cy'u Burundi afise n'ikibanza neza kimeze neza mu gihugu cyacu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho dukoze content yabijya bintu vya Mimi Mireille hamwe na Claude yarigeze kundondera ambari ati MC ndakwibarize ndamura ati ego nyakubaho arambari ati kubera iki abakinyo masinema bacu bakoresha ama location mabi siko ati kubera ko abakinyi bacu bakoresha ama image mabi bakoresha location mengo nizisa neza sina namwishura ndamanzi kwanza ndarindira araheza arambarira ati ndafise location mu gihugu cyacu Burundi mu gisigara ca Bujumbura mezo du passage amazu meza nibandondera nzozibaha nzozibatiza ariko cyenda mubaza ati ubwo nta bantu bamaze kukurondera cyangwa bamaze gushika ahantu izo mezo ziri bakagusaba ikibanza abakozi biwawe cyangwa abusigira ibintu kanaka bakabankira kukubaha ivyo bibanza bakabafata nabi yambariye ati sinibaza cyanda mubarira uwo mu boss ati zijya nzu wambwiye sinari nzi yuko ari ziwawe ariko ndazizi kandi ziri muri zo mu gihugu cyacu Burundi abakinyama sinema bidogera ko bazimwe n'abakozi bahakorera. Ngira ngaruke kuri kino kintu abagwiza tunga mu gihugu cyacu Burundi abana b'igihugu cyacu muri Burundi abagwiza tunga washaka bari hambo sana nasanze umugwiza tunga abakozi babo isi abakozi babo rero abantu basigira ibintu kanaka abakozi babo siko usanga ariko arakubwira ngo urumva ngo ivyo ngo boss ngo ntiyovyemera boss wahe mwaravuye na boss ngo tworinda kubaza mwaravuganye na boss ko kubaza rero ukazorindira amasaha ngo ariko arabaza kumbe hari ibintu bimwe izi tuba dukwiye kuza turavuga bino bintu ariko iyo wishikiriye mu boss ukamubwira ati umviriza rero chef inzu ndakeneye inzu zo gukoreramo nashaka mu supporting ego rega ni nka sponsor ego dufasha muri ziya sinema dufasha baravuga ikibanza baracerekana muri sinema ego sinema igiye kuronka ama views ibihumbi ijana kuri account yabo ya YouTube bagira bakwamamarize nawe urabaha ikibanza ego kweri siko ibibanza byinshi izi ndazi neza yuko ari ababosi benshi ko radukurikirana nga bumva neza yuko ibibanza byabo biricwa n'abakozi basigira ivyo bibanza nabo nyene babizamwe batanazi n'ivyo barimo ariko twebwe kuko tutararonka umuco w'ababosi cyatuguma twujya imihara ababosi izi ahubwo ikintu twohimiriza ababosi bariko baratwumviriza bafishe nk'ivyo bibanza ego nibahimiriza abakozi babo bababwira ati nimworohereze abo bakinyi nimworohereze abo baririmbyi baba baje gufata ama video canke amafoto ahantu
mugabo nimba bashiraho obligation bavuga ati mugabo ukinye utegerezwa kuvuga ikibanza cacu canke werekane imwe mu amalogo yacu canke uvuga ati ikibanza ni ciza ubivugemo gusa muri film canke mu ndirimbo nivyo je umubosi agiheza kubimbare namubariye ati boss inzu ziwawe nazo nyene ziri mu nzu bidogera cyane kuko sinari nzi yuko ari ziwawe ariko mbabarire kuba ndabikubariye bino bintu abantu bafise ama location meza abantu bafise ibibanza vyiratiro siko urashobora kuba ufise beach y'uno munsi ukaca umukinyi w'amasinema akaca gombe kubera hariyo location usanga abantu baba bakeneye kwicaramo kuko ko barasangira kanaka kumuyaga siko ukaca wumva ngo uze kuduha ngo 300 ngo kugira windize kamera ngo kugira ngo muhakinire ukaca wiyumvira izi aho rero ugiye kubafatira agasene kamwe umunsi isinema niyasohoka ukabamamariza abantu bazohaza muri ico kibanza bazokonsoma ibintu biruta iyo 300 no kuri siko cyane bazoha konsomeraho ibintu biruta iyo 300 yari kuguha uwo musineyaste siko ndababazwa neza yuko n'abantu mu gice cy'u Burundi bidoga ngo image z'abakinyi b'amasinema urumva ngo zisana none bagire gute reka babandanye bidugira mu ntara za ruguru kuko abanyabujumbura mu gisigara ca Bujumbura hari ukuntu nabo nyene mu bafata nabi hari ukuntu mu bimi bibanza vyiratiro mu bimi iki ejo bagiye gukinira kuri beach mukaca mubasama ngo zana ngo ibihumbi ijana ngo vyango vyo kwinjira ngo muca muzana ngo ibihumbi amajana 2 ngo vya kamera nabo nyene baje kukwamamariza ikibanza ciwawe ariko uri mu boss abakozi wahaye akazi bakaca bagomba nuvuga gute kukononera izina konona izina ry'ikibanza giwawe abantu bose bakaca bagenda bidoga tuvyumve neza yuko abakinyi b'amasinema igituma bakinira amasinema mu ntara ya ruguru mugaca muja ngaho muri commentaire ngo image zisa nabi ngo basigaye bakina ninde ukubera ngo ninde nizo twari tuzi ushaka bagire gute yuko mwebwe namwe mufise ibibanza vyiratiro atamusi nimwe mwigira mubaha agaciro nta musi nimwe mugira mubaha ibibanza byanyu kandi mufise ibibanza byari vyiza kugira n'abantu bavuye hanze baze bashikira muri vyo bibanza byanyu mukaca muja ngaho ngo bakiniye mu mirima ngo bakiniye ngo mu myumbati ngo bakiniye hehe kandi namwe bwata support mubaha abantu mufise ibibanza vyiratiro mu gihugu cyacu Burundi harageze neza yuko mujijuka bro siko nivyo mufise ibibanza vyiza ariko n'ingorane ihari abo bantu muha kugira babamamarize bagire marketing y'ibibanza byanyu nibo nyene usanga bakora fata n'abanyempano bategerezwa gukoresha abanyanawo bategerezwa gukoresha abantu bazi bino bintu bazi iyo bashaka gushika no musi turi muri MJ ko turi muri Eden umubosi wawe yaratwemere turakora turicenga turakora urabona neza yuko tuba turi kumwe n'abafana bicaye hariya abafana batwitegereza bavuga ati kuri anasha ni mubandaye mubahimiriro kabisa siko yaratwizira duha ikibanza siko natwe ni lazima tumucishe mu tuvuga ati turi muri Eden turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi gisigara ca Bujumbura mu kanyosha turakorako ngo ni birefu sana kweri siko izi ego bino bintu nivyo abo bosi bacu bako barashigikira abana b'igihugu mu kubaha imitahe ariko bumve neza yuko babahe n'ama location babahe no kubamamariza babandanye bafasha ugwaruka gwacu apana yuko twama tubona muri commentaire ngo bafise ama image mabi ego izi turangiza kuri iyo kubera mpavasanga navuze ibindi bintu byinshi iminota iragiye izi turangirize kuri rya muntu umwe gusa apana kuvuga ngo vie privée yiwe oya yitwa Kamikazi ubu muri kino gihe ari mu gihugu cy'u Burundi yitwa Kamikazi Sandrine Kamikazi ni kintu ngira mvuge kuri Kamikazi muri kino gihe ari mu gihugu cy'u Burundi ari mu gihugu cyacu Burundi aho ubona neza ko ari karagira ka vacances keza ngaha
kandi bimeze neza. ego Kamikazi buriya nawe nibaza yuko haheze igihe ataduha sana sana sinzi none uramuvuga ko iki bro uno mu mama no mu mama mwiza pe tuvyemeranye izi twaragiye tubona numwe mu bamama bari muri entertainment bari humble bari humble kuri Anasha yatwo mushingira ntayi Kamikazi bavyombe bro kuri Anasha yatwo mushingira ntayi Kamikazi n'umumama yamaze kwitahura bino binarimo ariko Kamikazi urakumbuwe muri industry urakumbuwe kuririmba kugira ubahe bwa butumwa bwiza uno mufasoni no mushingira ntahe ari mu gihugu cyacu Burundi ndemeranya neza yuko luku yiwe gusa canke mumaze no kwicarana mumaze no kunayaga bro ni gake umuvana utamushingiye nawe siko ariko ngira mbaza ikintu Kamikazi umuzo wiwe mu gihugu cyacu Burundi mu gisagara ca Bujumbura twarigeze kubona atuzanira umwe mu bigeme ngo aje guhindura sinema yo mu gihugu cyacu Burundi ni wa mwigeme izi nigeze kuvuga yuko yigeze kwakirwa na Mr Soroibert catubona ST Boy yabaye mu bodyguard ujya mwigeme kujya mwigeme yazanwe na Kamikazi izi ngo aje gukina amasinema sinamwibuka n'izina naniryo nkene no gunahagarara kandi nawe yaravuye Etazini ngo aje guhindura sinema muje guhindura sinema gute n'abari ngaha biko birabananira uje uvuye hanze uje guhindura sinema haiza ameza ngahe ushitse mu Burundi uyu mushiki wacu ni wundi ko ndabaza haiza ameza ngahe ushitse ngaha mu gihugu cyacu Burundi nari burya barazananye Kamikazi niwe yatanguye kuza yaje imbere yiwe Kamikazi yaraje aje haize misi hacaza ujya mukobwa acatuma kujya mukobwa ujya mukobwa acagenda kwakirwa na Burundi Film Academy ujya mukobwa bapfana ya Nsoro bapfana iki na Kamikazi ujya mukobwa bayitazini ahubwo yaraje no gukina amasine mu gice cyo Burundi siko ntaco bapfana na Kamikazi ntaco bapfana gusa amwitwa yikora mu vyeyi wiwe amwitwa yikora mu vyeyi wiwe ni mama okay siko ngira mbazo no mwigeme ndabibariza hamwe na Kamikazi ibintu mwari ko murakinisha abafana ibintu mwari ko murakinisha ama social media muko muvuga neza yuko muje guhindura sinema Kamikazi hamwe n'uno mwigeme wacu mu diaspora yaravuye hanze murazi neza yuko abafana baciye ubwenge izi none rega agatwiko abantu bose nasanze burya bakunda gutwika pe barakunda gutwika barakunda gutwika ariko izi iyo utwitse utazanye umwimbo biherera henye iyo utwitse utazanye umwimbo ibyo no bifatanya birangira dusubiye mu buzima busa no bifatanya nka nakinera yaratwitse ubafise shop idandaza amaparfum n'amavuta nakiyaciye abura uburyo oya nanakinera ari mu bantu ba mbere bace baha umugongo cyane social media kuko yuko yakomerekejwe hamacara vyimba cyane yaciye abura uburyo urya buya n'uburyo yabuze yarabuze amahera gusa yarakomerekejwe n'abana promoters ibi bintu by'amafilme bisaba amahera menshi ego bisaba imitahe miremire kandi iyo mitahe urashobora kuronka dufata uronse nka 5 million iyo 5 million ugakoramwo filme ugakoramwo nagatwiko kazotuma iyo filme yawe abantu baza kuyiraba ukajusangana na 10 za 5 million ukajusanga muri za 5 million washizemwo ego ukuyemwo nk'umuriyoni canke miliyoni 2 ya ego urumva uhomvye zitatu ego wao kwiyumvira gusubira kandi biragoye nuko rero benshi ego babura uburyo ego sino udutwiko two kwamaho amafilme yo kwamaho nakinera ari guca tegura kandi kantu pyufa gaca dutama kandi kantu agaca dutama ariko tumushigikire nabo nyarafise umukobwa turiko turavuga yavuye muri Amerika azanye na Kamikazi ego ni ibimenyesha makuru n'ivyagiye ku kibuga c'indege Burundi Film Academy wibaza ko ajya Libere Nsoro kugira umuhagurutse akaja ku kibuga c'indege estima kemera kaba body akamubansa wawe wibaza yuko ari kubusa wibaza ko atamahera bamuhaye ego
ayo mahera rero bamuhaye mbega agaruka gute sino twese dufise amahera kweri tukwama ku maekra tuvuga ati are ubu media bwose twakoranije misi yose dukora dutwika mugaharagera igihe amahera gahera amahera aheze ikiba n'igiki kuzima ariko izi mumve neza yuko Kamikazi hamwe n'urya mukobwa mu kurangiza kino kintu mwarakinishije imitima y'abakunzi ba sinema y'u Burundi bari bizeye neza yuko muje guhindura nkuko nyene mwabivuze ariko ugwego rwanyu twararubonye reka tubaho umwanya ngira ngo bazohindura umwanya wahe none reka tubaho umwanya hari igihe usanga bizohinduka ari gihe usanga bari mu kazi ariko izi usanje mbona umengo baba barihuse ariko izi iyo uvuze ikintu gusezeranira abantu ntuterugikora bitari muri plan ubudekonye sana bitari muri gahunda ubudekonye bitari muri urabona iki kiganiro turiko turashutinga ego ari nkamwe ejo tutagisohoye ego twaba tudekonye cyane kizoba cataye ingufu gose bavyumve bicaye ngaha bose bariko baraturaba benshi bazorindira bavuga none bavuga ati ikiganiro cahereye ko batagipostinga ego kiri mu biki ego urumva tuca tugisohora cataye ingufu rero kuvuga ibintu ngo urumva ngo jewe mu ndwiza ngo nzosora indirimbo atari ivyo atana plan ufise utaraje no muri studio deja kuyisohora nta plan wifitiye uraho nyene ukavuga ngo je mu kwezi kuza nzosohora sinema utarayishutinga ibaze wallahi man aho budekonye sana sivyo Kamikazi waratuzaniye umukobwa wo mu diaspora turakeneza yuko aja ku kivi nkuko yavyemanze yagiye yakigwa na benshi bagiye utanzwanya ariko izi igituma je nkundi ibiganiro vya Anashare hari benshi bituma basubira ku mirimo turaturanga feedback y'abantu benshi baratwandikira bavuga ati biya bintu muvuga biratuma natwebwe tugaruka tukavuga ati reka tugaruke ku kivi tunashimira cyane n'abantu badahengeshanya kutwama iruhande kabisa ego yo sasa niko ndiyumvira ati ego nibutse wa mukunzi wacu yaduhaye amakuru ya Kamikazi mugari reka tuyanume kweri sha izi hari ibintu bimwe gusa Kamikazi amenye ko tuyazi ari ibintu bimwe turangiza ikiganiro turabakunda cyane dushimire abadukurikiranye kuva ku ntango je nitwa Batmix Easy bandi kumwe na MC Gundos umuntu w'abantu murakoze cyane kudukurikirana isi kintu cyabose gukurikirana iminota irenga 52 ego nibaza ko shaba waduha mutima asante sana hasta la vista